utundi tujambo rero akajambo yavuze bagiriko barakina na Kireko ni nako nakunda kumusubiramwo turi kumwe ngo nimusomye nanje somya somya nanje gabundi nukonye gamwabasazi mwe narababwiye ntisenga Imana shahira hinyuza ubuho ndabiboneye sinari naramenye icanteye amagorwa ngo bwa bundi umwe wahora untuka ngo yaruyo gwifeke gifeke y'umukecuru nka jewe en fait ayo majambo iyo ndayasubiyemwo turi kumwe wasanga ariko aratwenga nanje ndiko ndatwenga ari umunezero udasanzwe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu bakomedie wo mu gihugu cyo mu Burundi. Witwa nde? Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Adrienne ndi kumwe nayo ariko bantazira Bakame comédien bahora bashira ko ngo alias Mukama none no musi yitavye Imana turamushinguye ni hatari. Kwisi nuko bimeze yo matwa misi yose Imana yamivuga ati twame twiteguye igihe cyose ariko umukinyi wa ninde Adrienne yatanguye mu 1981 gukina kuri Samirizi n'imbona yashukure ku byo Burundi agiye tutanka agiye twakunda cyane tuva mu mitima ariko nicaye kintu wamwigiye ko Adrienne umuvyeyi no kuvuga ko ari umuvyeyi wanje Adrienne mu ngabirano yanje mu mpano zo mfise no ndamwita umuvyeyi wanje ikintu ca mbere namwigiye ko yari umuvyeyi ahanura abakuze n'abato yari umuvyeyi yitaho ibikorwa kandi yari umuvyeyi afise umubano mwiza n'urukundo rudasanzwe. Jewe ikintu namwigiye ko bwa mbere murumva yuko yatanguye gukora je ntaranabaho kuko jeho navutse 1993 ariko navutse ndamusangaho nkunda igikino ninde mu kugikunda kandi nagira ndakubwire yuko mbwire n'abariko baradukurikirana ko jewe nahora nshira amazi mwibase kugira ngo 2:30 ntizihave zikwira namaze gusinzira ko rero urazi ruguru twaryama kare rero umuvyeyi wanje Adrienne ijwi ryiwe ryaranyespira cyane gose ku buryo nkiri umunyeshure natanguye kumusubiramwo ndi kwishure no mwishure ugasanga ndarandamutse nkavuga ati yewe Muganda ntego no kuri kw'Imana mbere arabantu baba bashaka kumenya kungwira bamusubiramwo tumwe uducizamwe gatoya. So naho ndi mu mubabaro nako nta kibazo naho ndi mu mubabaro udasanzwe no shobora kugerageza amwe mu majambo yakunda kuvuga yarakunda kuvuga ngo oyewe Bikira Maria mawe ngo jewe naragowe Bikira Maria mawe aho rero haba ari nk'igihe ari kibazo ariko arakina ariko akina ari nko mu kibazo kanaka utundi tujambo rero akajambo yavuze bagiriko barakina na Kireko ni nako nakunda kumusubiramwo turi kumwe ngo nimusomye nanje somya nanje gabundi nukonye gamwabasazi mwe narababwiye ntisenga Imana shahira hinyuza ubuho ndabiboneye sinari naramenye icanteye amagorwa ngo bwa bundi umwe wahora untuka ngo yaruyo gwifeke gifeke y'umukecuru nka jewe en fait ayo majambo iyo ndayasubiyemwo turi kumwe wasanga ariko aratwenga nanje ndiko ndatwenga ari umunezero udasanzwe. Mumbabarire kubera afite umubabaro n'amajambo menshi yiwe nosubiramwo kandi aryoshe ariko kubera ntari yareze tuzofata ikindi gihe nta kibazo kubera ntari yareze mu ntunge cyane tuzofata ikindi gihe ego twongere kandi tusuye tuganire ku buzima nibaza ko wabaye hafi yiwe cyane mu gihe ego ari mu kugenda ego so abakunze open mic nongere ndabashimire turi aho bita muri commune mu ntara ya Gitega commune Giheta neza ku mutumba wa Mayayi ni
murayi twongeye tumwifurize uburuhuko bwiza, aruhuka amahoro vraiment, uhoraho amwakire, nta muntu agiye ashwana nawe, ni umuvyeyi yo muhuye yakunda guhezagira, kandi Imana yari yaramuhezagiye. Hari ico nibagiye kubwira abakunzi ba open mic, jewe incuro zose naje kumuraba muhira, nukuri kw'Imana, umuvyeyi wacu Adrienne NAHIMANA wasanga ariko arasoma ishapure. Ivyo nabimubonanye incuro zirenga zitatu, ukonje ngiye kumuraba muhira nkasanga yicaye mu rugo ariko arasoma ishapure, nta nkeka rero ko umuvyeyi wacu Imana yamaze kumwakira, ni muruhe iruhuko ryiza. Igisigaye nuko natwe tuje dusigaye kuri nosi twoca mu makanda yiwe, kugira ngo ivyiza yadusigiye n'iragi yadusigiye turigenderemwo, kuko yari umuvyeyi yigisha, tugendere mw'iragi ryiwe, tugendere mu makanda yiwe. Ego, asante sana, murakoze.